isanzwe idufata mu mugongo ikaduhimiriza kutaba abanebwe. Ikintu ca mbere nohanura urwaruka rw'uno musi hambavu y'amashuri tuba twize, ico noruhanura nuko rutoza kurangiza amashuri ico rurera amaboko ngo rurindiriye akazi ka leta, rurindiriye akazi yigiye, ahubwo ico nomuhanura nuko yokwiga umwuga. My happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Ku mazina Ndabashimira Jean Claude alias Gisahira, aho uno musi udasanzwe, umunsi uri hejuru, aho twaramutse tugenderwa n'umuhinga incabwenge ubona ko iri umujene akora ibintu bitangaje, umujene akora ibintu vyiza cane, umwitura wese ashobora kumufasha ikintu icarico cose. Rero bagenzi, uno musi uri hejuru turi kumwe na Momo Maurice Ndibaruta, araza kutwibwira twidondore bwaramutse abariko baramukurikirana, hamwe aramutse bose bamwifuza. Hanyuma uno musi turi kumwe n'umuhinga mu bijanye n'inyubako, aho atera amaparafo y'ubwoko bwose, agatera amarangi, agashushanya, akadekora, ariko kumuvugira ibintu none araza kutwidondora atubwire Momo Maurice ninde. Tukuramutsa rero Momo Maurice, karibu cane, karibu mu kiganiro cacu, aho uza kugikurikirana kuri King Media, kuri sheni yacu ya King Media, baraza kwaronka ubuhinga n'ubumenyi cane cane buri mu rwaruka. Rero tubaramutsa cane, muramutsa n'abandi. Murakoze cane, ndabaramukije, ndabahaye mwiriwe, nongera mpa mwiriwe abariko baradukurikirana. Ego murakoze. Okay, aratanze mwiriwe, aramukije mwese muriko muramukurikirana. Momo Maurice ninde? Momo Maurice, nkuko mwabivuze, ndi umugabo mu majambo make, ndi umugabo kuko ndubatse, hanyuma maze igihe gito ariko nubatse. Hanyuma Momo Maurice Ndibaruta ni umurundi, navukiye ku mutumba wa Bukirasazi kw'itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu 1994. Wewe aratubwiye n'imyaka yiwe, ariko abantu benshi barakunda gutinya kuvuga imyaka yabo. Yavutse aratubwiye umwaka wiwe, ariko ni mu ntara yihe, komine yihe? Ego, intara ni intara ya Karusi, komine ni Shombo, umutumba namaze kuvuga ni Bukirasazi, zone ni Nyabibuye. Aratubwiye amakomine, intara, umutumba avukamwo. Ariko rero ubuzima bwa Maurice canke Momo bwari bumeze gute? Ego, ubuzima bwa Maurice bwari ubuzima bubayabaye cane, kuko navukiye mu muryango utifashe cane. Navukiye mu muryango utifashe cane, ariko baragerageje ko bashoboye, ndiga amashuri y'intango narayarangije, ndiga n'ayisumbuye, gusa sinabandanije cane, nahagarikiye kuri diplome, nuvuga ati ntonyi cane. Diplome ntoyi cane yarize, okay, aratubwiye vyose, ariko none uno musi uriko arakumva amenya neza ko uriko urakora iki, usanzwe ufashe iki mu bijanye n'ubuhinga? Sawa, murakoze cane. Hambavu y'amashure nize, diplome mfise novuga ati ni y'ubwarimu, kubera mfise diplome D7. Amategeko andekurira kuba umwarimu, ariko sinashoboye kuba nararonse akazi nokora bijanye n'iyo diplome narose. Naciye niyungunganya,
ariko n'Imana yafashije si ivyavuye kuri jewe, ni Imana yafashije narose umuntu anyizera aranyiza umwuga ariwo uriko urafasha uno musi, ariwo umbeshejeho, ariwo umpa uburaro bw'uno musi. Urumva aratubwiye yuko umaze kuva kw'ishuri yashoboye kugirirwa amahirwe yo kuronka akazi, nukuvuga twovuga ko yari igishomeri ntata akazi yari bwaronke, ariko ntiyaciye yicara, yarabandanije aronka amahirwe umuntu ashobora kumwiza umwuga. Uwo mwuga ujanye n'iki? Usanzwe ukora iki muri uwo mwuga abantu bokuronderako? Murakoze cane. Umwuga ndiko ndakora uno musi umwuga ujanye n'ibintu vy'ubwubatsi, ariko mvuze ubwubatsi si kuvuga ni masoneri, ariko na masoneri nayo nyene narayiciyeko ndayizi. Umpaye inzu yawe ukampa plan yawe ndagushikiriza inzu uko uyikeneye, ariko rero ico ndiko ndakora uno musi ntabwo ari masoneri. Ico ndiko ndakora uno musi ndiko nkora ibintu bijanye na plafond. Jewe plafond nkora ni plafond z'ubwoko bwose, guhera kuri ntonyi ibaho gushika kuri nininya ishoboka. Nizo plafond ndiko ndakora kandi mfitiyeko ubumenyi buhagije. Haratubwiye hambavu y'izo plafond ziri ku rwego rwo hejuru, ziri ku rwego sinzi ko ari mu rutoyi, kandi kantu kakabirya muba musanzwe mushiramwo? Ego, kw'izo plafond novuga zo ku rwego rwo hejuru ziriko novuga ati hari uno musi arizo ziri ku rubuga uno musi, hariho ico bitandukaniyeko n'izi zindi dusanzwe tumenyereye, izi twari dusanzwe tuzi Dubai. Iparaforo ndiko ndakora uno musi irakurira Dubai kuko iyo plafond irimwo dese, urayikoramwo dese. Iyo dese nayo iyo wipfuje niyo ndagukorera. Aratubwiye neza yuko akora plafond iteye ubwoba, sinzi ko iteye ubwoba, ahubwo iplafond nziza cane. Plafond uvuga uyinjiyemwo wese avuga ati uyu n'umukire agendanye na vision 2040-2060, kuko no mu nyubako zose zirakenewe gushikira ca gihugu cifashe, ca gihugu giteye imbere, ngo nakare kurara neza ukarota neza. Ariko rero none musanzwe mukora ivyo vyose twabumvise, uwo bashaka yokora he, yobatora gute? Murakoze cane. Ivyo twe turiko turakora kubera novuga ati nta diplome tubifitiye, aho ushobora kudutora vyoroshe ni kuri telefone, kubera nta biro dufise dukoreramwo. Abafundi namwe murabizi, abafundi nabo kuri tele, nabo umufundi umusanga kuri tele, canke ukabona ikintu yakoze nyezina ugaca ubaza uwo wagikoreye akaguha nimero y'umufundi yagikoze. Ego jewe kugira ndonke akazi akenshi nkunze guhamagarwa n'inimero atazina ririko. Iyo mbonye mw'itelefone yanje nimero impamagaye atazina ririko ndaryoherwa cane, kubera ca nizera gose ko ngombe ndonke akazi. Abadiaspora, barundikazi, abanyamahanga, namwebwe mushobora gutahura ururimi rwacu, ururimi rwahezagiwe n'Imana rw'ikirundi. Murahawe ikaze rero kwitura uyu muhinga mu bijanye no gutera ama plafond, kudekora n'ibindi vyinshi. Mu gihe murabivugana azoza arabibashikiriza. Rero kanimero boshobora gutorako muraza mukaraba muri commentaire, ariko wowe uriko urakurikirana iki kiganiro ugisangize uwundi muntu umwe, umuha amahirwe yo kwibera ahantu heza, ubifashijwemwo n'umuhinga cane asanzwe akora ibintu bitandukanye, harimwo plafond Dubai, gypsum, plafond nziza cane, agutera amabara, akagushiramwo ivyankenerwa vyose, akugira devi nziza cane, ibintu bikagenda ku gihe, bikagenda ku murongo mwiza. Ariko rero mumumorize, niki kihe kintu ushobora guhana urwaruka mwa kino gihe turiko
turinjira mu mbonakazoza. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi yaduhaye igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060. Niyihe mpanuro uha urundi rwaruka nkawe rushinga rureze amaboko burundiye akazi ka leta? Murakoze cyane. Ikintu nohanura urwaruka rw'uno musi kuko jewe ndiko ndaraba ako kazi ndiko ndakora uno musi karambeshejeho kandi karampemba amahera menshi cyane aruta cyane diplome fise, kuko siniyemeje cyane je ndiko ndaraba mu gihe mba narose akazi ndashoboye kuronka amafaranga ku kwezi ndashoboye kuronka amafaranga ashobora gushika umuriyoni canke ari munsi y'umuriyoni gatoyi, nubwo ayo mafaranga ariyo aca afasha mu vyankenerwa vyose, amadeplacement, amatelefone, ibintu vyo mu muryango, kurima ibiki, nkasanga ayo mafaranga niyo ariko arabafasha. None bagenzi, diplome fise yompemba umuriyoni ku kwezi? Aratubwiye neza yuko arahanuye mwebwe rwaruka muriko murakurikirana kino kiganiro yuko utaroze akazi ka leta udaca wicara ngo urere amaboko, ushoboye kwinjiza amafaranga menshi cyane. Ababwiye amafaranga ashobora gukorera wewe yadomyeko, ashobora gukorera umuriyoni canke ari munsi yaho gatoyi. Rero mukura amaboko mu mpuzu, mwige gukora cyane cyane, kwiga ibintu bishasha bijanye n'ubuhinga n'ubumenyi. Nyamba tacu ufise wongerako Maurice, turagukengurukiye cyane, turagushimiye. Imana ihezagire uwo wese aza kumviza kino kiganiro kigahera. Imana ihezagire wewe gisangije umuntu umwe, gihaye umuntu umwe kugira ngo amahirwe ntamucike, nawe yumvirize impanuro. Narabemereye mwebwe muriko murankurikirana mwese yuko ataco ntazokora kugira ngo ndabereke ahari ubutunzi. Nabemereye yuko nzokora uko nshoboye kose, nzokwitanga mpaka umurundi wese ateye imbere, umurundi ahaze. Niryo hangiro n'akari dushaka, igihugu cifashe, igihugu giteye imbere mu myaka mike cyane. Rero tugushimira y'amatakajamu kanyu mufise ureherezako, tugushimira cyane kubona batwitavye. Ego cyane, hariho akantu gatonyi ngomba kongerako. Hambavu iyo plafo irafise ibindi bintu bijanye. Hariho ububati atari ubwo bw'ibiti canke ubwo bubati bwa MDF. Ako kabati karajanye cyane n'iyo plafo, n'akabati keza cyane, ariko ako kabati ndiko ndavuga kajanye na decor. Ni decor yo muri salo yawe canke muri salle à manger yawe, aho washyizeho kajya kabati k'ibiti, uca ushirayo ako kabati biri kumwe, bijanye n'iyo plafo yawe, bijanye na dese iri hejuru. Iyo ako kabati rero sako gushiramwo ibirahuri n'ibindi, oya, nababwiye nakabati ka decor, ko kudekora salo yawe. Hamwe umuntu yinjiye muri iyo salo yawe aca yiyumva ahubwo agatangara. Yego cyane, nico nagomba kongerako. Ikindi naco nagomba kongerako ni ku bintu bijanye no gutera amarangi. Ibintu bijanye no gutera amarangi navyo nyene ndabizi gose, ivyo nyene ndabizi. Ufise inzu yawe ndashoboye kwitera amarangi uko ubishatse, canke nkanakungura n'ubwenge nkakwereka ibibereye iyo nzu yawe kandi ugashima. Yego, nako kajambo nashaka kongerako. Murakoze. Okay, turabashimiye cyane. N'undi munsi twashoboye kumusanga atari kuri tere, undi munsi hoho tuzomubereka kuri tere ibyo bintu byose yavuze, yabikoze cyangwa ariko arabikora. Rero karibu tujane umunsi wari wose, ikiganiro kizoba kiri kuri tere. Murakoze cyane, Imana nibahezagire. My happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me.